Morimana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana amakuru aca hano kumbonesha kuri yanyu ya BTV. Uno n'umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Imanuka ry'ibiciro by'igitoro nta na kimwe vyafashije mu kugabanuka kw'ibindi bidandazwa bya nkenerwa bivugwa n'abadandaza bo mu isoko yo mu Kinama. Muraza kubikurikirana mu idonido ry'amakuru yacu. Igisata c'ingenzi kiracafise intambamyi zitari nke, naho arimo uturusho bivugwa na bamwe mu gwaruka bakorera mu vyo gutembereza ingenzi. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Turacafise n'ayandi makuru menshi tubateguriye mu kanya n'idonido y'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabani ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Imanuka ry'ibiciro by'igitoro nta na kimwe byafashije kugira ngo hagabanuke ibindi biciro by'ibidandazwa bya nkenerwa. Ivyo bivugwa n'abadandaza bo mu isoko yo mu Kinama muri commune Ntahangwa n'Igisagara ca Bujumbura. Ange Negrita Irakoze. Inyuma y'igabanuka ry'ibiciro vy'igitoro nta kintu na kimwe cyagabanutse ku vyerekeye ibidandazwa nk'uko vyashikirijwe n'abadandaza batandukanye bakorera ku isoko yo mu Kinama iri muri commune Ntahangwa ni muri meri ya Bujumbura. Ibidandazwa bikoroka bivanye n'ukuntu byabonetse ku isoko, bitaraboneka ku isoko ibidandazwa ntibikoroka. Nk'akaroro nk'ibi biyobi bitiriko tubidandaza 5,700, ariko bivanye nuko abashora bo bizana ari benshi twobipunguza tukabidandaza na 4,5, ariko bitaraboneka ahubwo birashobora no kuduga bikarenza no ngaha. Kintu kimaze kuboneka ku isoko gitegerezwa gukoroka, mugabe iyo kitabonetse ku isoko ntigishobora gukoroka. Ikintu cyo nyene nico cikorora. Iyo abashora babaye bake ibintu biraduga, iyo abashora babaye benshi naho ibintu birakoroka. Ku ruhande rw'abadandaza ifu y'imyumbati nabo nyene batumenyesheje ko naho habonetse ibiciro bishasha by'igitoro nta na kimwe cyashoboye kugabanuka kuko ifu y'imyumbati ikivunde iracari ku giciro c'amafaranga 3,000, mu gihe ifu y'imyumbati y'inyange igurishwa ku giciro cahora c'amafaranga 2,000. Nayo abadandaza b'ibirato bita yeboyebo, isoko yo mu Kinama ikaba yahora ari isoko ryahurumbirwa n'abanyagisagara ca Bujumbura kubera ko iryo soko rifise ibidandazwa bizimbutse, ariko muri kino gihe bikaba atari uko bikimeze. Naho gifise uturusho tutari duke, igisata c'ingenzi kiracafise intambamyi nyinshi. Ivyo bivugwa na bamwe mu gwaruka bari mu gisata cyo gutembereza ingenzi. Jules Verne Nakimana. Nubwo ari ukigoro twabamwe mu gwaruka mu guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi, baracafise intambamyi zitari nke, naho ubu hari hakarusho bivugwa na bamwe mu bakora akazi ko gutembereza ingenzi. Uko tubibona nuko na agenda bikoreramwo ni kintu cyahindutse gose, kuko uravye kera twarumva ngo ingenzi zagendeye igihugu muga ntitubibone, ariko ubu bivanye n'umurindi turiko gukoresha digitalisation, ubuhingana ngurukana bumenyi, urabona ko igisata c'ingenzi kiriko kirevoriwa naho kitarashika aho twe twifuza. Mugabo twe twifuza nuko bitegereza kudusaba zangazi zo kuduga. Igisata c'ingenzi mu Burundi novuga ko uko kiri ubu si vyiza cane, kuko nta bintu bikwiriye bihari kugira ngo ico gisata gishoboye kuba cinjiriza igihugu nkuko vyari bikwiriye. Nk'akarorero ndashaka kuvuga amabarabara ntayahari, ntameze neza yaja ku mu bibanza vy'iratiro, amahoteli, amarestaurant, n'ivyo bibanza vy'iratiro byonyene ntibikingiwe canke ngo bifatwe nkuko vyategerezwa gufatwa. Nta n'abantu benshi bakora mu ico gisata bavyigiye bahari canke bafisemwe ubumenyi. Urumva ni gisata vraiment novuga kidateye imbere, kiri hasi cane, mugabo gifise ubushobozi bwo guteza imbere igihugu canke guteza imbere n'abanyagihugu benshi, kuko tourisme canke igisata c'ingenzi ni igisata gishobora guhakaza abantu benshi cane, uhereye kuba abagide ku mahoteli, ku marestaurant, ivyo vyose rero igisata ntikimeze neza cane. Mugabo turumva ko leta ifise ibintu byinshi kwiyategura byo guteza imbere ico gisata. Abatembereza ingenzi basaba leta ko yoshira inguvu muri ico gisata mu ntumbero yo kukinagura. Hama ico twe dusaba nk'abantu bakorera mu gisata cha tourisme nukuri
turifuza yuko igisata gihurumbirwa tubiravye mu karere ku isi yose n'igisata cinjiza amahera cyambere mu gihugu. Nibaza yuko hamwe leta yodufasha amabarabara aja kuri ayo masite touristique akabamenaje neza. Hama ikindi naco bakadusabira ikintu nguma saba, ndasaba ko leta yokoraborana n'ibi bihugu tuhana imbibe nk'akaroro twe dufitaniye umubano mwiza na Tanzania n'abavukanye. Kujya igihugu cyacu Burundi cyatanze inguge muri Kenya, n'ubu nibavugane nabone babaha ibindi bikorwa. Turumva ko leta ifise ibintu byinshi kurategura byo guteza imbere ico gisata, hama turizera ko bizova mu majambo gusa canke mu manama bigashobora gukogwa vy'ukuri. Ego numva arico novuga ico dusaba leta no kubandanya kuva kuri ivyo biganiro hanyuma tukaja kwindi ntambwe yo kubimeta en pratique nyene tukabikora. Uburundi bisi bibanza vy'iratiro birenga 240 mu gihe vyemewe birenga 120, ariko ico gisata kikaba kitinjiza amafaranga menshi y'agaciro mu gihe ibindi bihugu usanga amahera ico gisata cinjiza ari menshi cyane kurusha ibindi bisata. Kugwiza umwavu w'ikirundi hakoreshejwe ubuhinga bwo korora imisiba ni kimwe mu nyishu izotuma isi yimbuka cyane. Ni nkuru twategura na mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Hagiye kuboneka umwavu w'ikirundi hakozwe ubuhinga bwo kugwiza imisiba ishobora kuhingura mu bibora, ico bita vermicompostage mu rurimi rw'igifaransa. Ishira hamwe IFDC ribicishije mu mugambi wayo wo gushigikira itunganywa neza ry'isi hakoreshejwe ubuhinga bunywanye Pagris. Babimenyesheje kwa 2023 Ruhuhuma uno mwaka, aho bariko barerekana ku mugaragaro ubushakashatsi bwakozwe n'amakaminuza atandukanye kuri ubwo buhinga. Eric Gilbert Kazitsa, umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS, akaba n'umwe mu bashakashatsi muri uyo mugambi, arabisigura. Intumbero z'ubushakashatsi zikuru ni zikurikira: kwerekana atakudidinganya ibintu bibora biri mu Burundi bishobora gutuma duhingura uwo mwavu ku rugero runini mu gihugu. Aho muca mwumva nitwashobora kuhingura ku rugero runini, nshaka kuvuga ibihumbi byinshi cyane vy'uwo mwavu, no kuvuga bica bishikira umunyagihugu. Irindi hangiro rya kabiri no kwiga imisiba yose mu Burundi kugira ngo twerekane ni yihe misiba ishobora gukora neza ico gikoko, akaba ariyo dukoresha. Hama tukerekana ingene ibana na kimwe mu ivyo bibora twashoboye gushira habona ko vyova mu uwo mwavu. Ikindi cyumviro yindi hangiro rya gatatu nukwerekana agaciro k'uwo mwavu mu vy'uburimyi, kwerekana ibirimwo muri uwo mwavu n'ingene ushobora guhindura isi ko bishobora gufasha kwimbura kuri ayo masi ahanze uburimyi bw'u Burundi. Hanyuma kandi rero nukwerekana ko uwo mwavu utarimwo imigera ishobora kubangamira ubuzima bw'abantu. Michael Bine, umuhuza bikorwa mu mugambi Pagris, ati sindimwa ibwirizwa kubanza gukingirwa hama tukayifumbira kugira ishobore kwimbuka. Le projet Pagris vise une gestion. Umugambi Pagris ufise intumbero yo kugira neza isi ndimwa hamwe no kuduza umwimbu mu ngo zigira ku bihumbi 100. Muri yo mugambi turondera guteza imbere ubuhinga bwo kubungabunga isi ndimwa hamwe no kugwanya urorazi wayo, ama ikabisi yimbuka. Ni muri uwo ntumbero IFDC ifadikanije na kaminuza y'Ingozi na NS muri uwo mugambi wo kugwiza umwavu hakoreshejwe imisiba kugira turabe ko ubwo buhinga bwo gusubiza akanovera isi bushoboka mu Burundi. Durable de la fertilité des sols. Ngomenya ko ubwo buhinga bwashobotse kubera abashakashatsi bo muri kaminuza nderabigisha NS hamwe na kaminuza y'Ingozi, kandi ko bategekanya mu misi za kubukwiragiza mu gihugu hagati. Indero y'ugwaruka ikuratituka cyane muri kino gihe. Leta n'abavyeyi barakwiye kwisubirako bakaraba uko bofata ibintu mu minwe kugira ngo bagarukire indero y'ugwaruka. Ivyo bivugwa na Adolphe Ntibasharira, umwe mu bavyeyi akaba kandi n'umukurambere. Reka tumukurikire. Haraho nzuka nkagena
isaha 12 zo mu gitondo zitaragera ngaca ahantu ngasanga abana bariko baratembagarana abahungu n'abakobwa amatagisi atonze ngaho hanyuma nkibaza none nk'aba bana ubona ko ari abana batonyi babigeme aba bakiri mu myaka nka 15 16 17 hanyuma nkibaza nta bana ubwo arafise aho bataha barabara bakazimbe ko ubona bariko baratembagara nyene hanyuma nkibaza rero ivyo bibazo by'uwanje ko ndibaza ntujye iyo bari umwana w'iwanje iyo bari umwuzukuru wanje iyo bari uwo tuzinanye mugabo n'umubaro kabandanya ko nganti numwa bose n'abana b'igihugu rero ahanini jewe n'ukuri ntumwiko mu bwa mbere ku bavyeyi ubwa kabiri ndawuta ku batware bambabarire abavyeyi kubera iki ujya mwana yakuze abona se ataha mu gatondo ujya mwana yabonye atabona se amuvugisha ngo bicarane amuyagishe ndakubwiye ko uwo mwana nk'ibyo abo bana cyangwa ndi ico nyereka abavyeyi babo bameze gutyo nyene hari naho batamenye nuko baraye abo bana baraye hanze kuko nabo bafise ahandi baja kurara navuga rero nti jewe abatwari ico nobwira nibakaze gose kuko ndazi ko higeze aho abatware bakurikirana ayo mazu bajamwo ako gahinga bajamwo bakabituza koko kugira ngo bagarukire indero z'ibibondo nukuvuga rero abavyeyi nibamenye yuko bateza gutanga akarorero bwa mbere gahagarira akarora abana bakaraba ngena bifashe umwana harabusanga umwana ari uwa nyina igihe hari umuvyeyi w'umumama afise indero umugabo ntamufashe atamufashije rero acha yitwa umwana uwo mwana abaye gito yitwa umwana wa nyina ariko bamuvire hasi rimwe bagakurikirana indero yiwe bose ko ari babiri nukuvuga umwana hashaka kujana umwana mu kumurera ubwa mbere hoho umugira umugenzi umunezero mwinshi hamwe n'agatwengo kenshi nivyo byaranze isabukuru ryo gutwenza ryabereye mu bigo ndangamico by'abafaransa bita IFB ku munsi wa gatanu niho twateguriwe na mugenzi wacu Igiraneza Bernice. Umusi wa nyuma w'isabukuru ryo gutwenza ryateguwe n'ikigo ndangamico c'Ubufaransa IFB aho ishirahamwe Canal Plus ryariri mu batunganije iryo sabukuru Mbonimpa Ige ajejwe ivy'ubudandaji muri iryo shirahamwe nyene aratubwira akarusho kari muri iryo sabukuru. Ubu rero no mu ya kabiri abateguwe canke ababaye forme mu ya mbere bashoboye no kubaha akaryo muri igira kabiri kugira ngo bashobore kwerekana aho bageze n'ivyo bamaze iminsi bategura n'urugezo bageze kugira ngo bashobore gukina. Nico gituma baravuze yuko umwe muri bo azogenda mu mahanga muri Cameroon kugira ngo bashobore kwerekana ivyiza by'u Burundi n'ubuhinga ageze ko mu gutwenza. Shira en contact cyangwa tukabashira ahantu mu kibanza ciza cyo gushobora guhura n'abandi basanzwe babimenyera kugira ngo bashobore gutegura ibintu nk'ibi. Abed Boala ava mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akora umwuga wo gutwenza akaba yari yitabiriye iryo sabukuru arashima intambwe uwo mwuga ugezeko muri Afrika. L'humour c'est un métier qui commence à prendre son envol en Afrique. C'est pas comme en Europe. Umwuga wo gutwenza n'umwuga ari ugitangura gutera imbere muri Afrika. Si kumwe no mu bihugu bya Burayi aho amaze kugera kure. Ico nabonye ku Burundi muri isabukuru hari urwaruka rwinshi rufise ingabirano nyinshi. Nosaba abaserukira umuco n'abarundi muri rusangi ko boza ku bwinshi gushigikira umwuga wo gutwenza kuko ari mu kazoza keza. Ndiko ndaraba abarundi bitabiriye iri sabukuru bafise ubushake n'urukundo kandi ivyo bizotuma umwuga wo gutwenza utera imbere mu Burundi. Iyo sabukuru ikaba yabaye ku ncuro gira kabiri aho yitabiriwe n'ibihugu nka Congo, Maroc, Cameroon, Suisse hamwe n'u Burundi aho vyabereye.
ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu cyari twabateguriye kuri uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwese mashoboye kudutega amatwi mukadukurikirana, ariko kandi nkaba nshimira abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo barondere ano makuru. Nkabashimiye abashoboye kuyahagarikira ndetse n'abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo amajwi hamwe n'amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica hano ku mbonesha kure yanyu ya BTV. Naho utaha.